mudukurikirana muri hagiye hatandukanye y'abahani wacu mu Burundi ariko kandi novuga mu makungu yakuraho tudahuje amasaha. Akaranzi ni kiganiro c'inkino B-Sport birumvikana misi yose kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu tuba turi hano guhera no mango saa 5 kugeza igihe cy'isaha 8. Nuko rero no musi ni ku musi wa gatanu igenekerezo rya 16 kwezi k'umunani myandagaro umwaka wa 2024 birumvikana. Nuwundi musi mushasha, nuwundi musi twasubiye gutegwa iteka n'Imana canke n'uhoraho. Twisanga turamutse amahoro ariko kandi biranakunda yuko dushika mu mirimo ya misi yose. Niba kwe rero ridasanzwe gusubira kubana namwe kuri zino mikro ariko kandi muri benshi mudutega yompi niteka ridasanzwe. Imana ibiheregwe icubahiro. Muri hano mu gisagara ca Bujumbura amakomine agira kuri 3 akigize: komine Mukaza, komine Nahangwa na komine Muha. Muri ahagiye hatandukanye mu misozi ihanamiye kino gisagara ca Bujumbura ariko kandi no mu kiyaya Cimbo. Aho dushika hose muradukurikirana ku murongo wa FM 87 n'ibice bitandatu. Ariko kandi turi kibiriraho ku rubuga rwacu rwa YouTube Nyaragasa dusangiyeho wandike Buja FM nibwo rubuga rwacu rwa YouTube uhita udukurikirana neza cyane gose ku masanamu asukuye. Hama tujane werekezanye ku biganiro canke ku makuru tugenda tubashikiriza. Ugende nawe ugira ico ushikirije bishishije kuri commentaire ariko kandi urabanza ukagira j'aime ugakunda runo rubuga ukagira na s'abonner kugira ngo ubashe gukurikirana ibiganiro biza biraca kuri no rubuga unasangize n'abagenzawe ibiganiro nk'iki inye kimeze neza cyane c'inkino. Amakuru ni menshi rero twabateguriye. Imbere yuko tuyaca ku masonga gatoyi tubanze dushimire bagenzi bacu mwamanye ibihe vyiza cyane gose badutanguriye hano kuva mu biganiro byo mu gaturutura ariko kandi turashimira Juste Miguel yariko bashikiriza ikiganiro biraharawe. Nizere ko byari ibintu vyiza cyane gose mwabanye ibihe vyiza. Hani wacu mu Burundi turaza kugaruka ku nkino zibiri zitegekanyije mu mpera zino ndwi. Nino migwi yacu yaduserukiye canke igiye kuba novuga ikini nkino zabo zibanze yaba muri Ligue des Champions muri Afrika canke muri Coupe de la Confédération Africaine. Aho rero ndavuga Rukinzo bafise urukino uno munsi kuri Chamanzi Complex ni kibuga cha Azam ngaha onye i Dar es Salaam ariko kandi Vitaro nayo ku munsi wejo izoba iri mu kibuga yakira equipe Young Africans. Turaza rero guca kuri zino nkino tuce novuga hirya no hino kubiriko birayagwa kuri no migwi ibiri. Rukinzo imyimenyerezo yabo ya nyuma yabaye ejo ku muhingamo kugeza uno munsi rero abakinyi bose bariteguye bameze neza ariko kandi ku ruhande rwa Vitaro ku munsi wejo baragize imyimenyerezo ariko kandi biciye ku muvugizi wayo witwa Arsene Bucuti arahumu canke barahumuriza abakunzi ba Vitaro ku rukino rwo ku munsi wejo. Uraza kumva no ku ruhande rwa Young Africans ico bavuga kuri no rukino. Byose ni hano muri kino kiganiro tuzaza guca nobwa mu nkino zitegekanje mu mpera zino ndwi zindi ku mpande novuga imigwi novuga ya cyaro cyambere hano wacu mu Burundi kigiye gutangura mu ndwiza ariko kandi bakomeza kwitegura
amakuru ni menshi cyane gose muri basketball barabandanya higanwa rya Vitalo Basketball League ngaha onye kuri departement ku munsi wejo uzoba ari umunsi ugira kabiri wihiganwa mu nkino zo gusubiriza birumvikana ariko kandi kuwa Mungu n'urubanza rudasanzwe hajya kuri departement ku bakunzi novuga b'imigwi nka Dinamo ku bakunzi b'imigwi nk'Urunani iyi gahunda muyandika ahantu turaza kuca novuga ku nkino novuga muri Afrika zitegekanije mu mpera zino ndwi mwumvise yuko ihiganwa rya Ligue des Champions yo muri Afrika ndetse na Coupe de la Confédération yo muri Afrika uno mwaka wa 2024-2025 bigiye gutangura izigana zigiye gutangura novuga mu mpera zino ndwi rero imigwi myinshi cyane gose iriteguye urande rwa Police FC ni equipe yo nga mu gihugu cy'u Rwanda ikinamwe abakinyi b'abarundi batari bake bobo bari hehe bari muri Algerie turaza kuba tugaruka novuga ku makuru yabo ariko kandi n'iyindi migwi itandukanye umugabane w'Iburayi ku munsi wejo La Liga Santander canke ryo mu gihugu ca Espagne Juno mwaka wa 2024-2025 byatanguye Icese Atletico Bilbao ya Nico Williams bari mu kibuga ku munsi wejo ariko kandi uno munsi hari n'izindi nkino zitegekanyije FC Sevilla uno mwaka itazobifise Sergio Ramos yabafashije mu mwaka uheze baraza kuba bari mu kibuga uno munsi turaza kugaruka no mu zindi nkino zitegekanyije mu mpera zino ndwi muri La Liga ariko kandi nihiganwa rikuru rikunzwe cyane gose novuga ku isi ariko nihiganwa ryo mu Bwongereza uno munsi hava ritangura Icese saa 3 z'ijoro Manchester United bazoba bari mu kibuga nka equipe novuga izoba yugure rino higana ariko kandi n'iyindi migwi izoba iri mu kibuga mu mpera zino ndurukino novuga ko kuwa Mungu ruzoba rukomeye cyane gose hagati ya Manchester City na equipe ya Chelsea byose turaza kuba tubigaruka ariko kandi n'amakuru y'amatransfer ni menshi cyane gose turaza kugaruka kuri aya nariya muri tennis naho hari nkino turaza kumva menshi cyane gose aya nayandi rero ni muri kino kiganiro je nitwa Richard Nibitanga Alonso ariko kandi ndi kumwe n'abagenzanje ngiye kwakira mu kanya gato ireka cyo tugaruka dutangure neza ikiganiro nyezina uretse ko ejo menga kajwi kari kagiye ariko ndumva kariko karagaruka muri rusangi rero no kuramutsa abakunda kuba badukurikirana kuva ku munsi wa mbere gushika ku wa gatanu yinga ibiheze turi kumwe nabo tuyaga nabo batubwira ivyo baba bakeneye tukabishikako rero no kubishimira Imana idushoboza ikaduha iyinga tukayimara no kuyikengurukira cyo twaravuze ko twari gusenga bamwe abana batagiye rero muri rusangi ndashimira Imana rero mpiku abakunda kuba badukurikirana haba mu biganiro bigiye bitandukanye rero na cyane cyane ikincinkino nta kindi kiba kigezeho aya mango atari amakuru y'inkino mu madomene yose muri rusange nuko yo ni Novasi ku rundi ruhande ndi kumwe na Christophe Kiki Makwinto nawe turi kumwe hano no munsi Kiki umeze neza mwaramutse neza mwaramutse gose Alonso ndamutsa na Novasi nizere ko meze neza nkuko mweje kubivuga naje meze neza ndashimira uhoraho ko naramutse amahoro nkashikana ngaha ku mirimo amahoro rero muri rusangi meze bien kabisa kandi ndiza kuza kubana neza gushikira saa 8 amakuru y'imisi je no kuri twaherukana kwa kangahe buryo kwa kabiri twaherukana ufise sabukuru yacitse umuganuro kabisa yewe sha yacitse umuganuro yari na twaraje hano Ive nawe ntiyabimenye
avyamenye avyamenye muga rero avuga ati je uko biri kose azombikira je nandi ndavuga ati je ahantu yarinza ankwepa ikasi ndakwefye warankwefye kabisa icabaye byari ibintu biba umuntu ataba yateguye kabisa guhura n'abagenzi bati twe turacingaho tuguha agafanta mu nyuma gaca biryoha ugasanga bigumiye aho nagiye kuhava bwije nyene nsanga abandi aho nari nateguye nyene ariko urumva ronse ko ari umuntu nyene wakure amasaha yagiye babigoye cyane ariko ntaco umutima ubuhari uvuga uti nayo mwifurije nta kibazo nivyo nuko ariko twebwe uko biri kose twebwe iby'iwacu birahari iby'iwacu birahari narijya ari na weekend noneho we uje hame uje novuga mu mwanya mwiza kabisa je mu mwanya mwiza nuko turi kumwe na Kiki rero ariko n'abandi benshi cyane gose muri hagiye hatandukanye musangwe kaze rero reka dukwakwanye novuga ku makuru dufise nari nababwiye rero ko duhava duhera hano iwacu Kiki ni manza zibiri dufise muri weekend ariko kandi ugiye no kuraba sinazibiri gusa kuko zirashika no kuri zitatu kuko hambavu ya Vitaro hambavu ya Rukinzo turafise na equipe ya PVP Buyenzi mu bigeme yagiye kuduserukira hariya anye muri Ethiopia nabo bafise urukino novuga ku munsi w'Imana kuvuga rero yuko guhera uno munsi ejo samedi na dimanche zo ari manza bakunzi b'inkino muri rusangi hani wacu mu Burundi surtout turiko turakurikirana hagufi novuga ino migwi yacu ukungene izoba iriko iraduserukira reka duhere hano novuga ku rukino rw'uno munsi sivyo no munsi ni coupe de la confédération africaine ni novuga higanwa rigiye gutangura icese uno munsi ry'uno mwaka no mwaka w'imikino wa 2024-2025 coupe de la confédération rero iraza gutangurira iraza gutangurira kuri Chamanzi Stadium Complex ni kibuga cha Azam kiri hariya anyi Dar es Salaam rero ni Rukinzo baza gutana mitwe na equipe ya Hall City yo mu gihugu cha Somalia ni Rukinzo yagiye wanashima kare hari nko kwa kangahe hariya kwa kabiri gutyo no bafata urugendo baramaze novuga iminsi rero ugiye kuraba imimenyerezo ya nyuma kuri Rukinzo kuri Miburo n'abasore biwe kuri novuga Mose nk'umumenyereza mukuru azoba hagarika ino equipe azoba ari novuga ahagaze kuri bando touche imyimenyerezo ya nyuma yo ku munsi wejo yagenze neza nkuko tubikesha novuga ibinyamakuru bitandukanye ukabona rero yuko novuga ku basore bagiye batandukanye je ubundi namye nkurikira novuga interview ya Isa uno Isa Bigirimana batazira Warcoach avuga humuriza abakunzi ba Vitaro avuga ati ko biri kose tuje ngaha anye gukina runo rukino twiteguye kandi turizeze insinzi abakunzi ba Rukinzo uyu n'umukinyi yanaciye no muri ino migwi yo mu gihugu ca Tanzania kira kibuga arakimenyereye Isa Warcoach yitwaye neza novuga muri mwihiganwa rya gicicaro ca mbere mu mwaka uheze ari muri Rukinzo ugiye kuraba ino reisite ya Rukinzo muri rusangi uno Isa Bigirimana ayifisemo uruhara mu nkino zigera kuri 24 yakinye yinjije ibitsindo bigera kuri 10 na bingahe 14 aha ni muri championnat umva ko yari hafi na hafi ariko kandi yitwara neza no no mu nkino zitatu yakinye novuga muri Coupe du Président afise statistique nzizo no mukinyi ariko kandi suyu wenyene twovuga ku bakinyi novuga bari très expérimenté canke bagize ico bafashije Rukinzo twovuga baba muhuza patient zokora myaka myinshi ariko arakina no mupira aba ni bamwe novuga
bamwe twoza turarabirako canke n'abandi bakinyi boza bararabirako muri Rukinzo nibo imboneza twovuga ko ari bo mboneza novuga muri Rukinzo ugashirako n'aba banyegori babiri Bironja Ismail na nono Rugumandiye Iva ariko kandi n'uyu Miburo afise amaze kuba amenyera cyane gose no equipe ariko kandi two kwibagira umukinyi yabaye uwa mbere mu gutsinda ibitsindo byinshi umwaka uheze Destin muri make rero Rukinzo kubgawe uyamahirwe angana gute kuri no rukino kuri no rukino ndavye hari ibintu dukunze kwiha ukumva ngo ni equipe yo muri Somali ukiga icapo ca Somali ukacuvuga uti Rukinzo iwacu raza gutsinda urukino ariko twibukanye yuko turakunze kubibona cyane cyane muri izi nkino za CAN iyo zibaye two turabona hari ibihugu biriko biraduga buhoro buhoro mu vyerekeye umupira w'amaguru tukabona za Cape Verde ziduga za Madagascar ziduga uko nayo yuko bariko baraza mu mupira w'amaguru rero hari ibintu bikuze kudufata twe ukabona ngo igihugu gifise izina kanaka ngo iki turashaka gutsinda ivyo rero inkino nkizo ziba zigoye gusa ni Rukinzo c'est vrai bariteguye neza nizere yuko biza kugenda neza kuko nta makuru akomeye cyane gose twa dufise kuri uwo mugwi ariko ni Rukinzo yiteguye neza ifise abakinyi kavuga ati twe turiteguye kandi iciza nuko Rukinzo yovuga ati twebwe tuzokinira ngaha ni match na rotura zokiniraho avuga ati twebwe twese ni terrain netre ntazi kuvuga ngo ndi muhira canke iki no musi ni Rukinzo yakira hama itariki 23 bacasura kira match rotura rero vyumvikana yuko nta uvuga ngo ndi muhira canke hehe ni Rukinzo itegeza kwerekana experience yayo rero ikintu cyo no uvuga ni kimwe ngaha mu Burundi twogerageza natwe tukaduza lo niveau iwacu kuko birateye isoni kumva yuko equipe yarushije andi ma equipe yose igatwara igikombe muri ico gihugu tutarabona turinze step ya mbere ya kabiri ukabona umenga ni kuja guparticipa gusa biraheze uci ugenda bikaba ku mwaka ivyo bintu birakwiye kuhegwa birakwiye kuvaho bagategura imigwi yabo bakavuga ati nimiburi bizokwahe ko tuja mu mapul twagirageje kurenga n'ahantu na hamwe step ya mbere ya kabiri tukumva tuti mu mapul ngira ngo twahuye na equipe ikomeye vyanse ariho kugenda ukumva ngo equipe yo muri Sudani equipe yo muri Somali niyo yadukuyemwo ico kintu kirakwiye kuva tukaduza natwe niveau iwacu twagenda mu kibuga tuvuga tuti dutegeza kuvuga ati Rukinzo mugende mutsindi equipe yo muri Somali ejo ni mwahura n'indi equipe muyitsinde ivyo byose bizotweka yuko lo football iwacu iri kiratera imbere kuko no ngaha niyo havana amasoko y'abakinyi kuko urinze ubona yuko iyo step ya mbere udashobora kuyirengana tukumva abakinyi bagiye gukina mu bindi bihugu ni vya bindi bitwereka umukinyi sezo imwe aciye agaruka ngaha mu Burundi nicerekana yuko atakintu na kimwe baba kuye ngaha mu Burundi nta bagage niba bafise yo kuja kwiyempoza ahandi hantu rero aha niho kwiyerekana uvuga uti ngira nkine na wa wundi ntamenyereye ndamwereke ko ubuhinga mfise kandi nshobora no kumwigiraho byinshi uravye kuri Rukinzo canke Vitaro kuri Yanga kuhigira ibintu byinshi ariko je ico mvuga nti Rukinzo turayizeye turiteze yuko match za kuba igihe cy'isaha 2 z'ijoro turiteze yuko Rukinzo kuza kumva itsinze iyo match nico kitwo twereka tuti Rukinzo imeze neza bimwe twama tuvuga nga tuti Rukinzo bayitege muri championnat iza nibigiye kutwereka nitavyitwaramo neza tuzobona yuko preparatif zabo zitagenze neza ko batsinzwe niyo equipe rero nivyo nta guca hirya no hino tuyifurije amahigwe ariko nitwereke nayo icishoboye apara imeje kuvuga ngo tugiye gukina gusa nitwereke ishoboye ndozo so kuvuga kugira ubwoba ngo duhuye ni equipe ngo mbe turatsinda ariko abandi bagenda bavuga bati iyi tugiye kuyitsinda amatubandanye naho rero twizere ko bigenda gutyo mu gihe bitogenda uko nico je comba baza kuvuga nti hari ahantu tutaragira ngaha mu Burundi ukuja gupartisa muri izo nkino gusa hamukacuru kagaruka ata victoire nimwe nico kintu cerekana ko tukiri inyuma cyane Novas naone kubibona yuko Rukinzo nkamwe no bwitotsinda ino equipe ya Horseed canke togira kwitwara neza naone kubibona yuko hari ahantu novuga toba nubundi twoba tukitemberera handi nyene nta ntambwe canke nta terambere
nta terambere twoba turiko turatera nta ntambwe n'imwe twoba turiko turagira muri no myaka yose kuko nivyo Rukiya ariko arabivuga buri gihe cyose turaza muri zino nkino ariko nitwigira no vuga dushika turengana vuga zino turu za mbere ariko kuri Rukinzo tukibona bahura nino equipe ya Horse yo muri Somalia hari cizere twigiriye canke twaribagije canke twavuze ati uko biri kose nawe nta equipe yo muri Somalia yo duhangara nawe ubibona gute kuri Rukinzo amahirwe angana gute mu kwitwara neza kuri zino nkino zibiri si turobwa ku munsi kuri uno munsi bo biragoye ko nza kuvuga ngo amahirwe ngo ndayaha Horse canke Rukinzo bija kuva mu nguvu kuko mu gihe Horse kuko nayo twibukanye ni equipe yabaye ya mbere mu gihugu ca Somalia uyu munsi ntituzi systeme de jeu ikinagute biragoye rero kuza kuvuga ngo kuri Rukinzo iraja gutsinda yorohewe muga naho ugenda ukaraba kuri classement twemeranye ko Somalia tuyiri imbere ariko kuyibi imbere bivuze iki uyu munsi Horse irashobora kubifise intunganyo nziza gusumbya iyo Rukinzo ifise ikaza ikayitsinda kimwe canke bibiri ahubwo kiki niwe yabivuze neza hazogera ryari ko equipe zacu ziva kuyu muce wa mbere zikaja ku muce wa kabiri uyu munsi nico kintu tworaba nimba ejo bundi Bumamuru bitagenze neza Aigle Noir uko nyene nayo nyene yagize amahirwe ari uko equipe bari gukina yagize ibibazo menga kiki yari yagize ibibazo ibona gutaruka umutaro byumvikana ko ntiyakinye novuga etape ya mbere uyu munsi turagomba rero izi equipe zacu ko zitwereka ati twebwe yamara tuba tugiye guserukira igihugu nituba tugiye comme participation nka equipe zabaye za mbere mu gihugu turafise ahantu dushaka gushika rero kubganje ico mbona ni equipe ya Rukinzo uravye intunganyo yayo uravye amajambo abakinyi bayigize bavuze nakunze cyane ijambo uyu musore wabo yashikirije Destemani iriho ari nawe yabaye umumeyer biteri wa Primus League mu mwaka weze yavuze ati ijya equipe nitwoyikengera kuko nayo yabaye ya mbere mu gihugu cyabo bivuze ngo barafise ikintu bagiye bafise abasore ba Miburo twarerekanye novuga ubudasa buri hagati ya Rukinzo na Vitaro ufatiye kuri effective batwaye ufatiye kuri staff rero kubganje ndabona ko Rukinzo nibagumana novuga umupira bakinye nibagenda bafise ico cizere nkuko babivuze atari mu majambo nka wa mwibutsa wo mu Congereza ati easier said than done novuga nti kuri Rukinzo ndabona ko barashobora kuba bafise amahirwe atari menshi nk'ibice nka 51 kuri 49 vya Horse ariko no kurindira tukaraba sikera hasigaye amasaha make tuje kuraba ivyo batwereka nariko ndagerageza kuraba ino equipe ya Horse yo mu gihugu ca Somalia mu mwaka uheze w'imikino saison ya 2023-2024 mwiganwa rikuru ryabo ni equipe yabaye ya kabiri ahubwo mbona yarangiye cyabacakina oya ni jana yararangiye bakina match make niko ni equipe 22 ni equipe niganwa rigizwe n'imigwi igera kuri 12 match ari bakina novuga imigwi inkino 11 match rero imigwi 11 yabaye aba kabiri rero n'amanota agera kuri 48 imbere yabo hariho equipe yitwa Dekeda iyi equipe yatahukanye amanota 52
hama ukacurama kuri Rukinzo yabaye ekipe igira kane n'amanota 57 mu nkino 30 ni kuvuga ko Rukinzo irafise match 8 yasumbye Genova ekipe ya Horsidi baza kuba batana mu mitwe gerageje kuraba match 8 harimo amanota agera kuri 28 yo kugwanira muri match 8 nka ekipe ya Horsidi yoba ikinanirwa muri no higanwa ya Primus League Burundi hano manota niyo yarengeje ahubwo cyo nabonye uretse n'ivyo nabonye muri izi nkino nyene za Confederation Cup iziheruka gukina yareko gusohoka nyene yahuye n'umugwi wa Artasora wo muri Djibouti babatsinze Artasora yatsinze Orsid arero tour ibitsindo bitatu ku busa 2020 bari bahuye na Azam irabatsinda arero tour 2020 barahuye n'umugwi wa Al-Ittihad ibatsinda rero tour vyumvikana uyu mugwi uri kurawuraba sumugwi wo butinyitse umusumugwi wo butinyitse wanashima kuko wanashima baduze icicaro ca mbere muri 2020 sezo ya 2020 nako ko ndabona baratahukanye igikombe ca Telecom Championship 2020 inkino zose bakina zo gusohoka nta nime mbona ngaha baratsinda ndetse n'igikombe cyaco mu Barabu ibiye Arab Club Champion Cup ma qualification yaratsinzwe bita numugwi uri kurabiraba mu nkino izi nkino za Confederation Cup zose yarazitsinzwe kuva muri 2020 gushika mu mwaka weze 2023 byumvikana yuko nta bintu n'ukuri twivuga ko ngo ni equipe yotera ubwo Rukinzo ariko dushize ku munzane Rukinzo championnat ntitobwa ngo biranganya cyane ibingaya ko deja n'ama match ni maki ariko Rukinzo nayo yera gusohoka ryari bimeze gute ntitwoya tuvuga ngo Rukinzo yayisuma ngo nuko turi muri championnat yacu twayivugira nukuraba ariko ico nabonye uravye equipe bakinye mu mwaka uheze zo muri Djibouti uraraba lo niveau navuze classement FIFA ukaraba abarundi peut-être turasumba Somali rero ico mvuga ni aha niyo niko karyo keza ko gutsina match aller retour ukava muri step ya mbere ukagenda nubwo uvayo hari gihe bamwe bavuga bati iyi equipe yarakoze ibi yararenze step ya mbere iraja ku ya kabiri ivyo ugaca usanga n'igihe usubiyeyo ikindi gihe uvuga uti uwunda kubonye avuga ati uyu yarashoboye rero mvuga ni Orsid kabisa simbona mu gihe yo dutsinda mu gihe dutsinda jewe ubwi wanje niho nzoca muri ko champion ngaha mu Burundi ikiri hasi kandi cyane nuko reka dufate gucyonye uko biri kose nawe ihiganwa ryo mu gihugu ca Somalia turarisumba kugeza ubunye turarisumba gusa ni uranafatira no mu migwi serukira bihugu Somalia twabatsinda byinshi ariko attention ubunye bariko barevuriwa Somalia twatsinda bitanu ni wibaze yuko uno munsi twobatsinda no vuga bitanu kandi mu bisanzwe Alonso nico kibazo maze kubona imigwi myinshi ishobora kugira turashobora kugenda twijajaye kwa kwijajaye kavuga ati equipe n'ubundi turazi haba mu mugwi serukira gihugu twama twayitsinze tukagenda twayigaye oro nayo ikaba yaje ifise iyo objective yo kuvuga iti basi dukureho novuga aka kantu ko kwama babona ko Somalia ari gihugu kitarimwo umupira ivya Somalia turabizi nitwo bigarukako ivyo novuga bari foro cyane ariko uyu munsi bakavuga ati reka twerekane isura y'abakinyi b'Abasomalia rero kubganje ndabona ko barufate ururukino nka finale gusumba ko bovuga bati ni equipe iza kuri classement inyuma yacu ntibarabe nivyo ko Djibouti yatsinze ari Ittihad bagende bafise intumbero yo kuvuga bati twebwe nka Rukinzo tugomba ubwa mbere dutaruke ubu muce wa mbere hanyuma babone kuvuga ati turabe ko no muce wa kabiri ukunda uyu munsi
hajya Maroc irashobora no kwiyemera ku bindi bihugu kuko iravuga ati twebwe twarashitse demi finale ya Coupe du Monde Ghana byaranse ako nagahigo rero ku bwanje nka Rukinzo yozi gataruka uwo mutaru wa mbere uwa kabiri bakagenda nko mu wa gatatu twovuga duti bwa bundi hari ikintu ivyo yavuze hari ya kiki ntitwobura n'abakinyi nka babiri canke batatu bashobora kuvuga bati ingo tugende kuko uyu munsi Fred baramuniganira Mapinduzi Cup mwarabonye ivyo yakoze hariho ekipe zamushaka muri Tanzania hitamwo kugenda mu Rwanda nuko bafise ico babonye muri rusange nuko rero inone ni Rukinzo baza kuba batana mutwe na Horsid yo muri Somalia hajya mu gisagara ca Dar es Salaam muri Tanzania bivanye nuko novuga ibibuga bitemewe yaba ca Rukinzo hano iwacu mu Burundi nta kibuga cemewe na CAF yokiniye nga anye yaba Somali muri Somalia Horsid nta kibuga bafise cemewe na CAF rero byabaye ngombwa yuko bitiza ikibuga cyo ngaho onye muri Tanzania rero rukino rwa mbere no munsi saa 2 z'ijoro amasaha yaha iwacu hariya muri Tanzania zoba ari saa 3 z'ijoro ariko rukino rwo gusubiriza hazoba ari ku munsi 23 hazoba ari ku munsi wa kanga hazoba ari ku munsi wa gatanu nkuno munsi niho bazokina urukino rwo gusubiriza hama hamenyekana ekipe izoba ironsa amahirwe yo kubandanya mu kindi gice tugaruke rero kuri ekipe yande ya Vitaro ekipe ya Vitaro nayo nyene bagize imyimenyerezo novuga ku munsi wejo ishiri ya nyuma no munsi nituramenya yuko novuga hari imyimenyerezo kuko mwumvise yuko aho bogira imyimenyerezo n'urukino baza kuba bakina Rukinzo saa 2 z'ijoro ariko byokunda yuko mu gatondo boba bakoze imyimenyerezo mu gatondo boba bakoze imyimenyerezo gusa amakuru ya nyuma dufise nuko ku munsi wejo bakoze imyimenyerezo kiki abakinyi bose bameze neza ariko kandi nk'umuvugizi wa Vitaro twari twabibabwiye nk'umuvugizi wa Vitaro witwa Arsene Bucuti rero arahumuriza abakunzi ba Vitaro abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange ngahe wacu mu Burundi yuko nubundi bo kwitega intsinzi kuri Young Africans ijambo giwe riracari hahandi nyene kuva novuga bakigira no campaign yo guhura na Young Africans ngira ngo twagiye turabashikiriza novuga bigiye bitandukanye yazarashikiriza kuva novuga bagifata urugendo ariko kandi ngira ngo ku munsi wejo kuri mugenzi wacu umenyesha makuru w'inkino yaragize novuga icashikiriza reka tubanze tumukurikire gato hamace tugaruka novuga kuri ibi nabiriya anye bikuverekeye ino match yo ku munsi wejo. Urakoze cyane gose Tony ndakubwira yuko twebwimitse kumeze neza ku munsi wejo twaragize imyimenyerezo kuri tele ya Azam abakinyi bari mu myimenyerezo nta numagwaye baguma tumenyesha abakunzi yuko match tuzohuramo no mugwa Young Africans twijeje intsinzi abafana kuko imiteguro yagenze neza cyane ikindi naco twovuga nuko abakinyi bose batubakomeye atanumwe afise ikibazo tumaze indwi ngaha twitegura umugwi tuzohora twararavye inkino zabo za kivandimwe wa Kenya na Simba hamwe na Azam twarabonye ko mu gukorera cyane ku bakinyi hagati no ku mpande ico bituma bamenyereza bacu ariko barabikorera ko cyane kugira equipe ya Vitaro zoro nk'intsinzi muri urwo rukino twagomba rero tumenyesha abakunzi ba Vitaro bari ku isi yose yuko atakabazo na kimwe bogira intsinzi ihari kandi boyitega ku munsi w'ejo saa 10 kuri Chamanzi Complex abari muri Tanzania nabo tubasabye kuza kudushigikira nico nashobora kuvuga uravye ibinyamakuru yo bariko baratinya cyane Vitaro muri kino gihe murakoze cyane uyu ni Bucuti Arsene uyu ni Bucuti Arsene bona rero yuko nubundi agaruka ku myiteguro ya Vitaro akagaruka
novuga ku byo bariko barakorera ko cyane gose muri uno mwanya bafatiye novuga kuri match zibiri Young Africans yakiniye na ubwa mbere yakiniye na Azam bakina na Simba bagiye barabona novuga imikenyuro yabo yuko bubakira urukino hagati mu kibuga ndetse no ku mpande rero ivyo onye biriko byarabafashije gutegura runo rukino cyafashije abamenyereza ba Vitaro gutegura runo rukino akagaruka rero mu guhumuriza abakunzi ba Vitaro yuko abakinyi bameze neza kandi biteguriye gutahukana intsinzi muri ugo rukino. Akabazo kamwe novuga kuri Kiki ndetse na Novasi kino cizere Arsene afise ko biri kose no mubajije ati ufise nicaye kintu kigusuguma kugira icizere nk'iki nicaye kintu ufatirako gituma nubundi uhagarara ukagira icizere nk'iki yinye kuri equipe y'inka Yanga tuzi ariko kandi hari ahantu nagiye ndabona novuga ku biganiro ageragira mu binyamakuru byari muri Tanzania yarafatiye akarorero novuga uno munsi yuko Coastal Union kipe novuga imeze nk'ibayabaye mu gihugu ca Tanzania atawaruzi yuko yoje muri Big Four mwaka uheze atuno munsi umupira uri donc uri modernize ku buryo iyo wateguye neza ukigira icizere ushobora gukora novuga ikintu kitari citezwe n'abantu benshi Kiki nka wewe ura supporting Arsene Bucuti novuga kuri kino cizere canke wewe si kubibona oya ikintu kimeze ingere bimeze umuntu wese yo mugiye gukina ntimuba murakina byose bidanukira mu kibuga ariko twarabivuze ushize ku munzane Yanga na Vitaro ntibingana ariko mugiye mutarakina no muntu mugiye mutaragwana no muntu urashobora kumijya kamuga ati jewe ntushobora kuntsinda kuko we ntituragwana ntiturakina rero wewe musanzwe ça fait partie du jeu muri ivyo bintu wewe ngene ushobora gutera ubwoba uwo muntu muramubibona ingene nk'ama match ya box bagize ama conference de presse ingene bahagarara aba boxer bakarabana bavuga ati wewe je ntuzoshobora ariko kuri babagiye kwiringe hariya ibintu bikoza ukubiswe ikawo hajyaye nka kumwe kwa Sierra mu masegonde make rero Vitaro mbuga nti ikintu ciza uno munsi ariko aragira birya nukuvuga yuko si equipe iciye ngaho ina personnel nta muntu anabimenya Yanga izokina nandi izokina na Vitaro ari equipe ya Burundi ariko vyavuzwe ukumva bakinya ko ravuga ati ebana jewe tuzobatsinda byinshi kameme bikavugwa ibinyamakuru bikabivuga kuko no munsi je ne pense pas yuko Rukinzo na Orsid ko ravugwa cyane gose cyo kime nkane nka Vitaro na Yanga ariko ni kubera novuga yuko ujeje kumenyekesha makuru muri Vitaro yahaye agaciro kanini agerageze ariko aragerageza kugira ngo avuge Vitaro ko ari equipe ikomeye bembo naho yotsinda ibitsindo byinshi ariko kameme na wa wundi asupporta novuga ko ashobora kuba ari mu fans wa Yanga aravuga ati iyi equipe bagomba bavuga c'est vrai zo tuzobatsinda gusa tuzogira iki ariko kameme kanayimenya si vya bindi ngo iciye ngaho barakinye babatsinze ibitsindo bingahe barasuye barakinye hama Yanga ibandanye Vitalitahe ariko bazovuga bati hari umugwi twa Vitaro watwaye igikombe mu Burundi abarundi barabazi abarundi benshi bakinye hariya muri Tanzania harabagikinayo bavuga bati iyi ni equipe yabaye ya mbere kandi Vitaro ifite amateka muri kahise ivyo byose rero mvuga nti arabakora ikintu ciza match nejo uno munsi wose barayikaniye abakinyi ba Yanga barakaniye kuko ibinyamakuru biriko biravuga Vitaro yuko barahiye bararengwa yuko iyi match batiza kuyitsinda utarakina no muntu urashobora kuvuga icyo ushaka cyose mu gihe mutarashobora gukina mukinya naho kuri match retour niho Vitaro niyatsindwa ishobora gusura kuvuga ati turafite icizere twaratsinzwe iyi match retour turayitsinda uko nkuko ayivuze ati iyi match ya mbere ni kuri Azam Complex ari match ya kabiri
hariya kuri Benjamin Mkapa hajya rero niho batinya ko ikibuga ari kinini sico kimana hariya ariko bavuga ati Vitaro ikora ibishoboka byose kuri Azam harya bibaze bitange kuko nibagera hariya kuri Benjamin Mkapa ntibizoborohera kuko ari ikibuga kinini ndetse n'indi migwi mito bugira hatinya ivuga ati ahantu ni hanini ntituzobashobora bizotugora ariko kuri Azam ndabona Vitaro ishoboye kuvuga ati niba bariteguye barashobora guhagarara imbere ya Yanga nubwo bitoroshe ariko mvuga nti cyo bariko barakora ni ciza kwimenyekanisha ari ikintu ciza ku buryo n'abakinyi ba Yanga bavuga ati nta kuregeza uyu muntu ariko avuga amajambo nkaye ukaregeza azoba gutsinze kandi ntituzobakira rero mvuga nti ni ikintu ciza cyane gose kimotiva n'abakinyi Novasi ni ku Arsene Bucuti aratanga icizere kirenze kibazo ni ca kindi nyene wewe ubona kumwe na Bucuti yuko Vitaro kugeza uno munsi bishoboka yuko ishobora guhagarara imbere ya Yanga imbere yuko nubwo tugaruka ku bindi kuri ako kantu gusa buriya Alonso biragoye cyane twaratanze amadetaye kuri Yanga turagereranya na Vitaro ikintu cyonyene kiki gishobora kudufasha ni iryo zina kuba witwa Vitaro ni izina rifise icyo risiguye mu mupira w'amaguru mu Burundi Vitaro Ero Prefort ico gitabo mwebwe ndazi ko muri abakera mwaragisomye nico kintu coza kikadufasha ubundi bwo Alonso burya Vitaro na Yanga novuga ati ni bihugu bibiri ni nka kujya ko ibihugu bibiri kimwe coba kiriko kigwanisha amatank bya biduga vy'ingwano abandi nabo bariko bakoresha ifizi ziri simple nivyo bintu bibiri kuko twarasiguye ugiye kuraba ukuntu preparation z'iyimigwi ibiri zari zimeze iryo ni itandukaniro ubwa mbere rihari nk'usanzwe ajejwe ivya communication ntushobora Alonso kuja mu rugamba uvuga kutsindwa naho wowe udakomeye nitwama twabibonye kuri FC Barcelona baja mu itangazamakuru ati ebana twebwere yare no kuyivutura bivugike usanzwe ajejwe communication ategerezwa kuvuga uko nyene ubwa mbere ni icizere arema mu barundi bose akabereka ko dufise ubwo bukomezi ni icizere agirira abo bakinyi burya biba biryoshe nimba uyu munsi muri Tanzania havugwamwo Arsene mu maradiyo yaho no kuvuga n'abantu baraza kumva ati uyu munsi iyi equipe dutegerezwa kuyirabira hagufi mbega iraza kuba ikora iki uyu munsi Vitaro ikimenyekana kandi cyane abarundi bari muri Tanzania ni benshi je nibaza ubwa mbere bwo harimo no guhamagarira abarundi muri rusangi baba muri Tanzania kuja kuraba ugo rukino twaragize recruitment badukiniye match nkeyi ngaha mu gihugu cyacu uretse urukino bakinye na Rukinzo Musongati na Pamba Jiji twarabonye ibyavuyemo uyu munsi iyo myiteguro ukacuraba ku ruhande rwa Yanga gukina na Augsburg Kaizer Chiefs izo ni equipe zose zituri hejuru ndabona ko icizere kabisa arakirema ariko ndabona ntibizokunda ahubwo ico twosaba dusaba Imana ntidutsindwe byinshi nayo gutsinda ko tuzotsindwa tuzotsindwa no gusenga Imana ntidutsindwe byinshi kuko hariho imiliyasiyo ishobora kuba nka Barca kubitwa 8 na Bayern kuri 2 iyo ni score itibagiranwa
hariho n'amezi usanga bandika ngo 2-8 ngo intwari nizo zisha zimenya ngo ibiba byabaye kubwanje rero ndabona ko bivanye n'ubukomezi Vitaro ifise na Yanga muri realite kudutsinda nta gitangaza coba kirimo ahubwo igitangaza twoza tuvuga ni igihe twotsinda canke tukanganya nibaza ko azoba ari ikintu kidasanzwe ariko kandi yari yagumye abivuga kiki kwa kwijajara n'ubundi yangira ashobora kuzivuga iti aka naka ekipe twe dukina na za Mamelodi Sundowns dukira na za Augsburg zo mu Budagi iyi wapi bakazana nk'ababenche natwe tukaca duprofitira ibyo birashoboka ariko muri rusangi biragoye ko twova imbere ya Young Africans nuko rero nuko byifashe mwumvise yuko kuri Arsene Bucuti kizere ari cinshi cyane gose ariko kandi abatari bake siko babibona noneho Bucuti yagize base dasanzwe kiki mu gihugu ca Tanzania wumvise akanjambo yahereje ko kuri rya interview ati ibinyamakuru byose byo mu gihugu ca Tanzania biriko biratinya Vitaro kandi c'est normal kuko umuntu wowe uraza ku muntu atakuzi ukamubwira kuri gitangaza bana jewe nduhatari jewe ndashobora gufata ikintu kimeze no vuga nk'inzovu nakigira gasurira urumva ukabemeza abo bantu abo bantu niboreka kugira makenga ati wewe nivyo ivyo bintu wo bikora ivyo navyo bafite amakonsekansi ivyo bintu wo bafite amakonsekansi zikubereke wowe umuntu ntakuzi sivyo umbure ntazi ubukomezi bw'iwawe iyo wigiriye uhoze ashobora kuza negereje avuga ati iyi ni ekipe ntoyi kumbure twa nka kocha ati narayibarikije ni ekipe yo mu Burundi tuzokina ugasanga ashoboye nyene babakinyi tuzi baziski bande ntabatanguze kuko we atavyinshi wavuze vyinshi kwavyerekanira hehe kwavyerekanira mu kibuga ugasanga ya negligence ibaye ushoboye kunganya niyo ekipe kuko cyo bivugiye ariko ukitanga mu kibuga ivyo rero birakunze gutanga gose kwasanga byakuguyeko ariko iyo uguruye akanwa kiwawe ntivyari bibi ariko bituma wa wundi nubwo yarakomeye ashobora kucavuga ati abantu kweli harigize bikabundi ati katura abantu tuzobora ivyabo kweli kandi urazi muri Tanzania ibintu by'itangazamakuru birakomeye cyane gose uribuka match twakinye nabo burya baradutsinze gumengaimo tutanganyije ntavyo nibuka neza match zimwe za elimination ya mondial eliminatoire ya mondial ku ma penalty twari twanganyije uraza kantu bakoresha abatanzania ngo tutafyeka abarundi aho kantu karavuzwe gose kerekana yuko ati abakabisa tuzobarangiza urabona na Bucuti nawe akajamba akoresha ku banyatanzania kabana ati ni shavu ryinshi agenda avuga ati mu binyamakuru byose agenda avuga ati tuko tayari kukunywa Yanga kama supu ivyo rero ati tuzobanwa nk'isupu ivyo rero urumva ivyo rero mu tuzobanwa n'isupu ibi rero byashavuje guhera ku burongozi bwa Young Africans kuza no kubakinyi gushika naho no basi nyibutse uyu muvugizi wa Young Africans yitwa Marius Drip Marius Marius uri interview yiwe ariko atanga ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru yagarutse cyane gose no vuga kuri bimwe byavuzwe na n'umuvugizi wa Vitaro urumva gushika naho afata umwanzuro wo kugenda kuvyumvisha buri mukinyi wose wa Yanga akomeye guhereye kuri aba baziski
aba bacama ndetse n'abandi reka cyo tumukurikirana wanashima mukanya ivyo yagiye yarashikirije ya rero burya no kwikwegera ariko reka tubumvisha abakunzi novuga Marius rero kubwishavu yagizene yakebuye yakebuye n'ishavu ryinshi Arsene Bucuti na Vitaro yiwe reka tumumvirize 17 ni mechi ya kutafuta heshima Afrika Mashariki na Kati. Tunataka tuonyeshe kwa vitendo ukubwa na ubora wa Young Africans. Pengine mlikuwa mnaingia YouTube, mna search mnaona mtu kachukua 5, mna search mnaona mtu kapigwa bango mtaani, mna search mnaona mtu kapigwa tobo, mlikuwa mnayaona kwa mbali hayo madhila. Na nimwambie msemaji wa Vitalo, sasa hivi unachokifanya ni unacheza kwenye mtori. Nyama zenyewe ziko chini baba. Cheza kwenye mtori, cheza nao mtori. Nyama zenyewe ziko chini. Na chini yenyewe ni Jumamosi pale Azam Complex. Tutakutana. Tunataka tukuonyeshe namna gani sisi tukizungumzwa vibaya huwa tunafanya ubaya kiasi gani. Baada ya yale maneno ya msemaji wa Vitalo kuzungumza, nilienda Avic Town na clips. Nilifika na zile clips za video, nikaanza kwanza chumba cha Pakome. Nikamsikilizisha Pakome, akaniuliza huyu nani? Nikamwambia ni msemaji wa Vitalo, anasema kwamba wanakuja kutunywa sisi kama supu. Pakome hakumjibu chochote, akalia sana. Kwa Azizi bahati nzuri nikamkuta Chama na Dube. Yupo na Duke Abuye wanacheza PlayStation kwa pamoja. Kwa hiyo tukifanya nini? Unajua ukishakuwa mtu wa shoti, utakuwa na maneno mengi. Baada ya salamu, kama una barua zamani, shia kutongoza kwa barua zamani salamu nyingi. Ama baada ya salamu, dhumuni la barua hii. Kwa hiyo baada ya salamu, dhumuni la ujio huu. Jamani, kuna mtu kasema anataka kutunywa si supu. Nikawa play ile video pale. Basi wakaiangalia, Dube akasimama hivi akatikisa kichwa, jasho la mtoa. Vipi shafa? Akaambia ukasemaje huyu? Sasa nataka kustaafu. Barua yake nimeambiwa niandae. Mimi nitakuwa uwanjani na barua na peni. Cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, ifika dakika 80. Nasimama nampelekea. Nataka tu asaini. Afu namkabidhi mwenyekiti wa Vita baba katafute msemaji. Mage shughuli ishaisha. Dakika 80 niangalie zile yani kamera ziwe kwangu dakika 80. Lazima nitampelekea bana asaini. Mtu anatania tukamsamehe Mwijaku peke yake. Wewe atukusamehe. Tutakuwa tunazoeana sasa. Kwa hiyo saini hapa, tumpe mwenyekiti wako, kazi imebasi. Uramwumva? Urumvye amubwiye? Uramwumva uyu n'umuvugizi wa Young Africans. Nishavu ryinshi. Uribuka Arsene Bucuti avuga ati jewe nina ditwatsindwa na Young Africans. Ndemeye kuzoca mbogozwa nzoca demission nkinjura mu mabanga. Doca ntanga imihoho kudemisiona bavyita gutanga imihoho mu Kirundi ciza. Urumva ibi yavyivugiye wenyene hano turabinagaruka ko novuga mu biganiro byo muri nondwe twagiye turakora. Ibi rero mwumvise neza yuko vyateye ishavu cyane gose muri Young Africans. Gushika naho no muvugizi wa Young Africans agira gukyaya avuga ati no sindavyigiherezamwo jewe reka vyukuri ndavyumvishe bano bakinyi nabo bumve kino kintu ko bumve kino kintu kiriko kivugwa muri Young Africans. Yegera wita Pakome aramwumvisha video yegera Aziz kirero bari kumwe na n'uyu unye Clatous Chama uyu baheruka kumukura muri Simba Sport Club wa muntu n'umunyazambia akomeye cyane aregera Dube abumvisha video bamubaza uyu ninde n'umuvugizi wa Vitalo wa muntu we batwawe n'ishavu yashira irabafumuka aho ati twebwe rero kuri iki kintu yavuze ati twebwe tugomba twerekane uburyo iyo abantu batubabaje
natwe tubabaza novuga gusumba tubabaririza novuga gusumba mu kibuga inyishu yacu ibera mu kibuga ati jewe nzokwinjirana mu kibuga n'urupapuro hamwe n'ikaramu igitsindo ca mbere nandika ahantu w'ikaramu yabwiye ati jewe munyandikire ikete ryo kudemisiona rya Bucuti muri iryo kete rero je nzoginjirana mu kibuga n'ikaramu igitsindo ca mbere nandika ahantu kuri iryo kete icya kabiri nandika icya gatatu nandika icya kane yageze ku bitsindo 4 sinzi ko mwavyumvise neza icya kane ku munota wa 80 ndasabye kamera zose zizobe ziriko zindabishako zohita ngenda ku mukuru wa ekipe ya Vitaro kuri president wa Vitaro Jamari Sefu ndamuhereze go rupapuro ansinyire yuko Bucuti atanze imihoho urumva rero kuvuga yafashe indi ntumbero Ganovas mu bisanzwe beze kabisa yabaye beze ni ariko kandi kino kintu ni ibintu ivyo nibishika kino kintu twokimwubahira Bucuti kabisa yashuhije abanyamakuru yashuhije yanga ku rugero tutari bwabona hari akantu bavuga ati irete nifo harabaye aya n'amateka kabisa n'amateka kuko ico nibaza sinibaza ko bari kuja mu itangazamakuru ko ariko kandi n'ikindi burya ndumva na yanga irashobora kubifisa akantu kako kw'ivyo bintu nyene Arsene yavuze aho tegerezwa kugira ubwiwe Arsene arazi ko Vitaro hariho ubushobozi idafise nk'ubwo yanga ifise mugabo urumva ubwa mbere yabaremyemwo ubwoba kumva ati Vitaro ni equipe ishobora gukora difference reko ubwanje ndabona ko Alonso naho tubona ko bidakunda nico cizere bajanye no gutera ubwoba ko ndazi ko wanashima ntitugende kure kubijanye n'ibintu by'ubwoba ko sinibaza yuko nka Young Africans kugwega igezeko yo bigitega ubwoba no nka Vitaro ariko ngaha anye ikintu cakoze n'igiki ni mind game yava match no kuryosha ibintu mind game kuko urumva yuko n'abakinyi byapanikishije novuga abakinyi muri rusange ko abakinyi batanguye kwiyumvira uburyo bazotsinda Vitaro byanke bikunda iki kintu rero ni mind game yakoze canke yafashe ku ruhande rwa Bucuti na Vitaro ariko kandi kugeza ubunye ejo narakigarutse ko nimba Vitaro izotsindirwa mu kibuga ariko hanze y'ikibuga Vitaro yamaze gutsinda canke yadukwege hapana kudukwege dukwegera gute oya hanze y'ikibuga ateye ishava abasore naco bayanga bavuga bati twebwe match igira ihere tuzoba twategura urupapuro nkuko yavuze tumuhe asinye yuko atanze imihoho adakwiye kuvugira umugwi wa Vitaro kuko ivyo yavuze atabikurikije titindi tuzoja munsi bitsindo 4 urumva abo bantu umugana wabanaga bavuga ati katumwerekereye tumukosore yuko twebwe ivyo ntibaye tuvugako ariko gusa kuvuga ivyo zo kuvuga ngo tuje kubanyo nk'isupu nakano kuryosha ibintu nyene ibiruka biryosha kavuga ati urumva ko bahagaze aravuga ati iyo muntu ko yaratugaye twebwe yanga ati katuzobimwereke ati kandi match heads urupapuro asinya ati nda demission urumva nakantu nukuryosha ibirori ariko kandi ni mbino ariko arakoresha mu ntumbero yo gupanikisha no vuga yanga kuko ibi bintu birakonta kandi jewe nukuri ntakubeshe iki kintu muri football canke mu nkino zikomakome mwene ni ikintu kiba gifise no vuga ikibanza caco kubuga ico kibanza ugo ruhande rugenze neza ni kimwe mu bice no vuga bisabwa kugira ngo
intsinzi uyitahukana iyumvire dufate nk'iyi migwi ikomakomeye aha wibaza yuko nka Bucuti ku ibintu ariko arakora utoza ubona novuga nka equipe nka Simba Sport Club iramurondera imwiyegereje iba bati wewe wapanikishije novuga Yanga nka kujya kose oya ati wewe ngo ngaha anye ati rero nka Yanga nk'umukeba wacu turaronsa umuntu agiye kudufasha novuga muri ibi bintu by'inyuma y'ikibuga guhangana nabo ivyo biryoha wakoze ikintu nk'ico abantu kuno munsi abatanzania abakunzi ba Yanga baravuga bati uyo mureke yivugire sivyo mu gihe rero bivuze ukaca ubikora urumva umuca wongereza inguvu uvuga uti ntituraheza kubanywa kandi akwereka wowe uko yugene yavuze ati we nta kibazo ati nta kinani biri heje ati nyama ziri munsi ati ngaha tuzobereka ibintu bikomeye umwe yavuze uwundi yavuze rero uzosumba uwundi n'uyuwe mu gihe rero ibi Vitaro yovuga ati dufate par exemple cyabanye Imana irabikoze Vitaro yatsinze igitsinda kimwe ku busa match iraheze waza yuko ngaho batazosohoka bunamye azoba ari n'iyindi ndwi uko azoba bamuhaye ebana kuvuga vya binati isuku nirahera turacabanywa oya reka ndakwereke naye kuvuga ikintu reka ndakwereke ntugikurikize umuntu wese ashaka kuvuga ivyo ashaka kiki na Novas kuri niveau Yanga navuga iriko uno munsi ku rwego gwiza Yanga iriko uno munsi ku rwego au niveau ya Afrika byukuri Vitaro naho bihuriye na Yanga byari gushoboka yuko Bucuti yari kuvuga amajambo menshi akatera imbwembo bavyitwa mu Giswahili bavyitwa mbwembwe gutera piga mbwembwe oya simon donc gutera umunwa bushe ugatera iyo bushe yawe bigako ariko kubera yuko Yanga n'uburongozi bwawe n'abakinyi babo bazi neza yuko Vitaro atacoboyigira nibwo byogenda gute bakabica amazi bakinumira bakagirane bakabyirengagiza bakavuga ati ibyo bintu wewe navuga gende turazi yuko tuzomu ariko we yumvira nabo byabaraje ishinga byagapanikishije gushika naho bigira ku ntambwe yaho bamwishura bafata nabo mu itengaza makuru baragira ico bashikirije kuri ibi bintu Arsene Bucuti ariko aragiye gushika naho uyu muvugizi wa Yanga asanga abakinyi akabasaba basabiriza ati byukuri kuri ibi bintu bariko baravuga ndabasabye namwe mugira ico mugire reaction muri yagise nabo rabyo bace bareyagise nk'abakinyi ba Yanga turabaza aba professionnel bande babazi ski bande ndaba rero cha wiyumvira kuri urugwego novuga Vitaro iriko na Yanga iriko turabizi neza yuko Vitaro byukuri biragoye kugira icikoze kuri Yanga nibwo Yanga izotsinda Vitaro bitsindo 4-3 byukuri ni reality ya football bizoba bimeze gutyo nye tuzoba tubibona ariko kumigwi novuga yindi iri kumwe iri kugwego rumwe na Yanga ariko nka Yanga novuga nka Yanga nka equipe nka Yanga ifise ibisata nk'ibi inye biba bikomeye mu itangazamakuru nubona yuko Bucuti afise khoriri primodia canke indori idasanzwe novuga kuri no migwi ikomakomeye iri kugwego nka kandi yoba ronse novuga ahantu novuga heza avugira mu gupinzana novuga na Yanga nico gituma nace ntanga karero nka Simba par exemple icoco ndakigereranye Alonso no kuntu bare Chris Macalister Macalister yagiye mu kibuga wenyene ariko afana intamba mu rugamba reyo baramubona ati landuze apel uyu muntu ashobora kuvuga wenyene mu kibuga mu bisanzwe uravye uru rukino
ubwa mbere uku kuba duhana urubibe na Tanzania hari ico bivuze hari ico bivuze kuri uyu Arsene hariyo nico bivuze ku Batanzania rero ku bwanje barashobora kumurondera bivanye nuko kuntu kuko uko ndiko ndavyumva ndafiseyo abana twigeze kubana mu kigo c'imfuvyi nawe nyene yigeze kumbwira ngo ino baguma bavuga Vitaro ko namubajije uvyumva gute baguma bavuga Vitaro kwizokina kandi urabona ko menga ibintu birashusha je kubwanje nibaza havuye Simba n'uru rukino rwa Yanga bahora bahura Vitaro nago ruri mu rukino ruvuzwe cyane rero kuri Arsene birashobora kumwugururira imiryango nk'uko bivuze kuko izi ni ekipe zibiri zikebana ni na match yazo urazi ukuntu biba bimeze haba amajambo duhora tubona aba bakomediye bo muri Tanzania bakingwendo ushobora gusanga sere yamwambitse nka Simba ubundi nawe yambaye Yanga bariko baterana amajambo rero je kubwanje ndabona ko ubwa mbere gucangamusha urukino ni yagikoze neza cyane kandi twona kimushimira muga nkuko bivuze muri reality reka turindire turabe mugu ubwoba nkuko nabivuze Abatanzania bagize ubwoba bumvise ibyo yavuze kuko barabona ati nubwo tubona ko twabonye match bashobora kuba hari ikindi kintu bibiki oya byukuri jewe nimba no havyo ukunda ko mpanura equipe nka Simba Sport bakanyumvira ni ba recruiter bucuti bamuha akazi kabisa uriya kabisa yoshusha Yanga canke yoshusha novuga hariya muri Simba gushika naho kuko byukuri pourquoi pas Yanga yoyo itovuga ati we twarabonye ko ibintu by'itangaza makuru na udasanzwe shobora ku nk'akandi kana canke zizazamwe zose erega buryo umuntu aronso arashobora kwidandaza mu bintu vyiwe none uyu munsi Makariste murantunge ni hehe umugwi nserukira gihugu yagombye ko batajana ni kubera iki ubushapu bwiwe nubwo bushapu Arsene yavuze rimwe na rimwe uzorabe baba bamenyereza canke abavugizi b'iyindi migwi iyo bariko baravuga hariho ukuntu menga arigerera bivanye n'urugero abaziko iyi equipe mugabo wewe ako kantu ko kuvuga ati ndubahutse urabona ko katumye Marius avuga ati je nka dribe Marius nk'umuvugizi wa Yanga ntegerezwa nanje kugira ico mbwiye abakinyi bamere magabo nuko reka novuga twavuze novuga twahagaze umwanya munini kuri izi nkino zibiri reka tukwakwanye novuga tubabwira yandi makuru gato hama twerekeze no ku yandi makuru ku mugabane w'Iburayi nuko equipe ya PVP Buyenzi nayo ku munsi wejo bagize imyimenyerezo hariya muri Ethiopia bashitse amahoro baragira imyimenyerezo mu gatondo ariko kandi ku mugoroba baraja muri sale ya gym bafise urukino igenekerezo rya 18 twaragarutse novuga kuri no tsinda basanzwe barimwo turagaruka novuga ku byo umumenyereza wabo Manirakiza Amuri yashikirije mbere yo kubafata urugendo rero hasigaye Novasi sango ryo kwa Mungu kugira ngo nabo nyene tubabone ukungene bazokwitwara muri zino nkino ariko turagaruka ku ruhande rw'abigeme abigeme iyo baserutse novuga baduserukira hoho vyopfuma usumba ku ruhande rw'abagabo vyotuma kuko hagira usanga nivo yabigeme iwacu imeze neza turatubibona mu equipe nationale ingene bavyahora bigenza neza rero bobo vyotuma arico kimwe nk'abahungu kabisa reka turindire PVP Buyenzi ivyo yatweretse muri no championnat yaratweretse kabisa yuko ari umugwi ufise abigeme bafise impano kino umupira w'amaguru reka tubirindire turabe bazohana equipe muri Ethiopia
Eh. yo muri Ethiopia yo muri Djibouti yo muri Djibouti. yo muri Djibouti Far reka FC. turindire urazi ko Djibouti twayikariye igihe dukina na equipe nationale twatsinda amatari ibitsindo bingahe mvuga nti rero ngaho ndabona yuko PVP uyenze ishobora kubikora aho ntabwo bakabisa nabo rero tubifurize amahirwe menshi tugarutse rero muri zino nkino zo nyafrika novuga zigiye gukinwa nuko hambavu ya Orsid bagiye kuba bakira Rukinzo uno munsi saa 2 z'ijoro ku rundi ruhande ekipe yo mu Buganda yitwa Kitala baza kuba bakira uno munsi Al Hilal Benghazi yo muri Libya hama ku rundi ruhande ekipe ya Jamus ni ekipe novuga Jamus baraza kwakira Stade Tunisien yo muri Tunisia amatukiri ngaha nyene novuga muri zino nkino ku munsi w'ejo ekipe ya Foresters baza yo muri Seychelles bazokina canke bazokwakira Orapa United yo muri Botswana ku rundi ruhande El Kanemi yo muri Niger bazokwakira ekipe ya Dagen yo muri Benin ejo nyene Singizini Hospaz niyo muri Eswatini bazokwakira Stellenbosch yo muri Afrika y'Epfo ekipe ya Primeiro de Agosto niyo muri Angola bazokwakira Otoho Doyo ni ekipe ya hehe ni ekipe yo muri Congo Brazzaville Elise Foot niyo muri Cameroon bazokwakira Black Bulls yo muri Mozambique nivyo Bravos do Maquis yo muri Angola bazokwakira Costa Rica yo muri Tanzania ekipe ya Constantine niyo muri Algeria bazokwakira Police yo mu gihugu cy'u Rwanda Inyo Tuarega yo muri Maroc bazokwakira Racing d'Abidjan yo muri Côte d'Ivoire Police FC yo muri Kenya bakire Ethiopia hazo bari kwa Mungu bakire Ethiopia Buna yo muri Ethiopia ekipe ya Uhamiaji yo muri Zanzibar Uhamiaji bazokwakira Al Hilal Tripoli yo muri Libya Dynamos yo muri Zimbabwe bazokwakira Zesco yo muri Zambia Soa Treman yo muri Ghana bakire Electric Sport yo muri Chad AS yo muri AS Kala yo muri Togo bazokwakira AS Fan yo muri Nigeria ama kurundi ruhande ni nkino nyinshi cyane gose katurabe novuga ekipe ya Eastern Alliance yo muri Sierra Leone bazokwakira Jalaf yo muri Senegal ekipe ya Haifa nako Hafia yo muri Guinea bakire Rahimo yo muri Burkina Faso ni mu gihe Pennsylvania yo muri Liberia bazokwakira ekipe ya Favu Bahama yo muri Cameroon ekipe nuko izo nizo nkino nobwa zitegaje muri weekend zindi nkino zoca zikinwa guhera ku munsi wa kabiri zizo arizo gusubiriza aho rero ni muri Ligue des Champions yo muri Afrika tunyarukire novuga muri CAF naho muri CAF Ligue des Champions CAF CAF